mwese abakunzi bacu ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 17 gitugutu umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko azokwaka izuba harimo n'ibicu bike bike mu gihugu cyose azoba hakanye gusumba handi azoba ari ibururi mu Kayanza hamwe n'Ingozi aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hakaba yitezwe yuko hazogwa imvura ahatari hake kiretse mu Rutana mu Ruyigi Karuzi hamwe no mu Kirundo hitezwe ko azokwaka izuba harimo n'ibicu bike bike mu Cankuzo naho hitezwe yuko azobonekayo ikirere kirimo ibicu vyinshi ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degrees Celsius 31. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:42 rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 7 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.